ntumbero yo kugwiza umwimbu mu gihugu cyacu, leta y'u Burundi yasizeho umugambi w'uko abenegihugu bose barima kijambere bagatera imbuto zirobanuye kugira ngo umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko wose uronke amafaranga wujamwo. Mu nyuma yaho haribonekeje mu ntara ya Rumonge abaciye bafata iyambere mu gushira mu ngiro uwo mugambi mwiza w'igihugu. Ubuyobozi bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Rumonge buravuga uko igisata c'uburimyi cifashe, aho vuga ko cateye imbere ku bitegwa vyose. Avye ku imyaka yagira kurikirana igisata c'uburimyi ubona vuga ko igeze ku rwego kiro kiraduga neza, kuko kuva imbere yuko mbere 2011 hari projet yitwa Pierre Bubu yakorera mu makomine atatu Rumonge, Burambe, Buyengero, hanyuma ikaba yatwagwa mu ntara ya Bururi. Hanyuma muri ico gihe ivyo bikorwa vyakorerwa muri ayo makomine atatu, ariko aho habereye intara twaciye tuja makomine 5. Duca twinjira muri ico gihe nta fumbire cyane twakoresha, ari naco gituma ntovuga ko uburimyi nubwo bwari buhari butameze ico kimwe n'ubu. Hanyuma tugeze mu 2011 turatangura abantu kuza barakoresha ifumbire nabi, hanyuma harateba haraza igisata kidufasha citwa IFDC kiradufasha gutanga inyigisho, hanyuma biraduga kugeza aho nuno munsi tugeze. Ubu rero ku bintu bijanye n'ico gisata no babwira yuko ubu mu ntara y'Urumonge makomine agize 5 aho beri intara ya Rumonge twace hongerwa ko amakomine ya Muhutana, Bugarama, ubu akaba arizo zigize intara ya Rumonge. Ku rwego rw'izo komine zose twari 5 kuri ayo masaha tuhagaze aha no babwira yuko igisata c'uburimyi cifashe neza ahanini ku bitegwa vyose. Ni ku mpereye nko kwitegwa tugeze ko cibigori ano masaha turi ngaha no babwira ko mu ntara yose mu makomine yose ubu abantu bashoboye gutera ku gihe nkuko twari twabibabwiye, nkuko n'ubushikiranganje bwari bwabisohoye butubwira uko ibirere vyifashe. Uretse ko gatoya izuba ricamwo iryaciyemwo naryo nta utaribonye, aryo ryashoboye gutuma ibikorwa bimwe bijanye n'indimo mu bigori bihagarara kubera byaratwaye nk'amayinga 3 atamvura dufise. Ivyo navyo birashika sitwe dukontorora ibirere n'imvura. Rero ngiye ku bindi bitegwa vyose, haba uno munsi hariho bikoti, hariho amatomate, hariho intore, hariho ibiki, aho vyitwa ko birimwa nobabwira yuko mu ntara ya Rumonge vyifashe neza, ndetse ko hanashushe binakura n'ingoga. Mu makoperative abene gihugu bariyo, kuko na leta yarashize amakoperative twita sangwe. Nta mutumba wo mu ntara ya Rumonge udafise koperative sangwe. Zaje zisanga hari yani makoperative twari dusanganye. Ayo makoperative twari dusanganywe yagumya akora, hanyuma na koperative sangwe zongera zirakora zidugirako zifashanya n'izo zindi. Ubu rero ku rubuga no komenyesha yuko koperative sangwe canke izo zindi zihari ziri ku kivi. Byukuri nyakubahwa ni Ntwari aho amaze gufatira ya mbere mu kutubwira iryo jambo, twaciye duhaguruka turongereza umurindi twari dufise, turagerageza kwegeranya abantu. None ubu turi ku rugero rushimishije ku rwego rw'ikomine, bihaye bigenda neza, aho tumaze kwegeranya abantu bashoboye kurimira hamwe. Umuntu aravye ku mpande zitandukanye tumaze gushika mu mahegitari 273 muri iyi komine. Tukaba tubona ko ari ikintu ciza cane, aho mu myaka yahera abarimira hamwe bari bake cane, ego twinanase ntitwarenze hegitari nk'ijana, none ubu hamaze kuba akarusho katari gato. Amashira hamwe ari ku kivi muri kano kanya ararenga gato 20. Muri rusangi novuga ko ubu tugeze nko ku cakabiri. Ego icakabiri twamaze kwigishikako, uretse abo bari mu makoperative canke amashira hamwe mato mato, hariho abaciye bagenda barungura ubumenyi kwabo bantu bagiye mu mashira hamwe, kuko bagiye hamwe natwe biratworohera cyane kubakwirikirana
tubereka ukuntu bashobora gutera neza n'ukuntu bakurikirana indimo neza, bica bitworohera cyane kuko tuca turonka aho dushira inguvu tukabigishiriza hamwe, hanyuma ivyo bakuye kuri uwo murima barimira hamwe bakaca babitwara mu mihana yabo mu ndimo zabo, ugasanga bose bariko batera kijambere. Ibiterwa vyibonekeza cyane ni igiterwa c'ibigori hamwe n'igiterwa c'ibiharage. Ubwo buyobozi bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Rumonge buravuga ko leta yahaye abenegihugu bahurike mu makoperative uburyo bujanye n'amafaranga mu ntumbero yuko biteza imbere. Ku gisata cyo kuriha amadeni ku makoperative sangwa novuga yuko bariko baragerageza kuko bararose impanuro zikwiye muri no minsi zibereka yuko bategerezwa kuriha iryo deni. Muri izo mpanuro bazirose ariko hajya umuntu mushasha yamuri mushasha ari naco gituma ariko banza tukaraba mbega izo koperative zaduze gute, zahuye n'intambamyi izahuye n'intambamyi mbega zizoduga gute, izitwa ko zari ziteye imbere zofasha izindi gute canke leta yosubira gufasha amakoperative sangwe gute. No kuvuga yuko ico kintu gisaba yuko ariko banza kubisuzuma ico twita evaluation y'ayo makoperative, tuheze tukaraba izateye imbere mbeze zateye imbere ku rugero rungana iki, izananiwe canke izigeze hagati na hagati zigeze ahanga hehe, zigeze ku rugero rungana iki, hanyuma kugira ngo umuntu aheze arabe nimba umuntu asaba ariko kuriha canke kuriha buke buke. Mugabo igikuru nuko harya umuntu yatanguye biguma bigenda buke buke kugeza yaho bizotera bigatora umuti. Je nibaza ko ivyo kuriha amadeni ku makoperative sangwe ari ibintu vyogenda buke buke kuko nabantu bagiye makoperative bamwe batari basanzwe banayamenyereye. Nabantu bagiye makoperative ushobora gusanga n'uburyo kubifata ku mutwe no kumenya ivyo bakora, uretse inyigisho bagenda baronka urumva yuko bisaba yuko umuntu ahozako. Twe dukeneye yuko abantu badugira aho bageze, hanyuma umuntu tugoma tubigisha nico gituma turi ngaha kuri tere, tugoma tubigisha ibijanye n'amashirahamwe. Mbere wona igomba nuko muri no ntara twagize amahigwe i projet imwe kadufasha ari bita Pere de Ager, banevuze ko ari projet ya karere ikorera ku bisata bitatu, ikorera ku mata, igakorera ku kigori, ikongera igakorera ku muceri. Hanyuma ku kigori turi imbere cyane muri iyo projet ku mfashanyo zayo, ari naco gituma bona nino mirima yo ngaha iteye imbere. Yaradufashije bitari bike ku bijanye n'ikigori, ari naco gituma izo koperative mbwiye uti mbega bari nyuma bizogenda gute. Ubu ku rubuga turiko dukora ico bita amashure ndimo, arico twita mu Gifaransa masep cya école paysan. Muri no ntara dufise kuri kino kigori nyene mubona ubu dufise ayo mashure ashika 38 mu makomine 3 iyo projet ikoreramwe, uwo mugambo ukoreramwe. No kuvuga yuko muri komine Rumonge tuhafise amashure ndimo afise ibigori nabo nyene bariko barabagara, bariko barafumbira, bariko barapompa imiti igwanya cakinyo. No kuvuga hari amashure ndimo agera kuri 21 muri no komine ya Rumonge. Muri komine Bugarama turafiseyo amashure ashika 6, muri komine Muhuta tukagira amashure 11. Ayo mashure yose, ishure yose ifise abanyeshuri kiretse abo twigishije kuri ikigori cyabe kivyagwa rico twita hybride canke composite, arico twita ibinyene twabaye kavere ari ubwo bwoko bw'igori twabahaye. Abo bose bafise ishuri yose ifise umurima wa are 10. Hanyuma bafise umurima wa are 10, uwo mugambo udufashije twarashoboye kubigisha ingene babitera, twarabahaye imbuto. Mugambo waradufashe bararonka imbuto, mugambo waradufashije turagirisha inyigisho, mugambi waradufashije turabaha ibikoresho vyose bijanye no kurima ico kigori. Ubu rero novuga nko muri ayo 13 ahaye mashuri yose ari, no kuvuga yuko ishuri yose ifise abanyeshuri 21 bazigira ku murima. Urwera ibikorwa turi kuri vyo turiko turabigisha no kubakurikirana kugeza yaho tuzoteba tukabasohora ikigori bazi kukirima. Abo niho rero harimwo abo muri koperative sangwe bamyumbaza, bamwe barimwo abari muri ayo makoperative bose barimwo.
urumva twararose abaja muri izo nyigisho kandi n'ubu turazibandanya washaka ku rugero bageze ku ntambwe nini kuko amafoto amaraporo dufise n'ingire tubikurikirana mu ndimiro zabo turabona ko umugambi uwizo nyigisho mu ntara uriko uratera imbere. Muri rusangi ntibari ku rugero rumwe, hari abumvise umugambi kare ndetse baca bararonka n'imfashanyo, abo bica bituma baduga cyane nubwo intambamyi zitabura bitumwe n'ihindagurika ry'ibihe. Hari aho bihora bishika tugatera akavura kaguye mugabo hakaca hacaho ikiringo kinini nk'indwi 2 canke 3 atamvura dusubiye kuronka, urumva ivyo bica bidusubiza mu ihumbi aho intete zica zihera mu kuzimu, bigasabwa ko twongera gusubiriza. Ego n'abandi rero bihora bihurirana neza, ukaca usanga mu ndimo ibintu bimeze neza. Ni ukuvuga ko abo bantu bigora cyane batarashika ku rugero rwo kwisununura, twabahimiriza ko batodebukirwa, ntibadebukirwe bagume ku kivi, hanyuma akababakiye batwakure, ntituri kure, ku mitumba turiyo, mu mazone turiho. Ego umwanya wose boshobora kuturonka. Ego nukuvuga mvuze ko ku mitumba turiho, ngombye kuvuga ko ku mutumba dufise y'ijisho ryacu, abafundi b'indimo ku mitumba no mu mazone bariho. Ego rero abo babashikiriye akababakiye barakabafashamwo, akabagoye nabo bakakatubwira, tukaca twongera tukabayigisha ukuntu bashobora kuva aho hantu bari, hanyuma ibintu bigatora umurongo, ndetse na twebwe turishikira ku kivi. Ego turakunda kuhishikira rero, ntibatube kure, ntibadebukirwe ngo nukuri uzuba rwatse ngo bace baheba. Oya, nukugumizako ishira hamwe kugira itere imbere bwa mbere na mbere n'ukuntu raritunganijwe, ukuntu abarigize baba bameze, kuko mu bisanzwe ishira hamwe n'abantu baja hamwe basangiye gupfa no gukira, basangiye umugambi, bashobora kuja hamwe kugira biteze imbere. Hanyuma bamajize kuja hamwe kugira biteze imbere, hariho amategeko ngenderwa ko yishira hamwe. Icambere rero nico narimvuze, kandi uko amategeko abateguwe neza yo mwishira hamwe, yadateguwe neza bica bigorana n'ingene batora mu ndongozi zibatwara. Ishira hamwe sinovuga ko ego kiza imbere ngo n'amafaranga, ikiza imbere ni mu mutwe. Ni mu mutwe kuko kugira uje mwishira hamwe ni naco gituma habishira hamwe kugira ngo abantu bafashanye, kugira ngo abantu ico ntafise tugifashanye n'abandi, nico gituma habishira hamwe, kugira ngo nimba ryarishira hamwe rimwe akababiri akaza gucika koperative, nukugira ikiryo shira hamwe kidashoboye nibashira muri koperative bashobore kucungura bagikorere hamwe, gishobore kugira gutera imbere, gishobore kuboneka, kitari kuboneka ku muntu umwe canke babiri, mugabo gishobore kuboneka bari hamwe. Nico novuga. Ibi vy'amafaranga navyo barabishiramwe, mugabo nubwo tubishiramwo canke babishiramwo bariko baragira ishira hamwe, kaba gatererano gatoya kugira ngo ishira hamwe rishobore kuduga, kuko ntiyoduga mwese muhagaze uko ejo ari ivyo bagora. Nico gituma uburyo butegerezwa kuboneka mwishira hamwe, mugabo ukaba uburyo butavuna abanywanyi. Koperative iri imbere y'izindi ni koperative yashoboye kuramura abantu benshi. Aha twovuga ko yabaye ya mbere twunga ubumwe. Ego yabaye ya mbere kuko ahantu hatandukanye ubumenyi babukura hano, hanyuma imbuto turazironka cyane ku rwego rw'ikomine, ndetse nabo mu zindi komine uretse ya Rumonge baraza kudushorera, bashorera muri iyo koperative, kuko ikigo NSS kirayizi, cama caje kugenzura, hanyuma imbuto bakaziha
burya bushobozi bw'uko ziba imbuto. Hanyuma akandi noshobora kongera ko nuko muri komine yacu hari amakoperative yashoboye kugirirwa amahirwe akaronka imfashanyo kubw'umugambi Perdaiger mu Kirundi ni umugambi mpuzakarere ujejwe guteza imbere uburimyi n'ubworozi mu biyaga binini. Uwo mugambi uradufasha cyane muri iyi komine yacu aho twaronse imbuto zitandukanye yaba ibivyagwa vyaba izi mbuto zisanzwe zo bitwita composite baraturonkeje amatona atari make arenga kuri 5 ku ma composite hamwe n'ama hybride arenga ku itoni 2 aho vyatewe by'ukuri bimeze neza kandi vyongeye twararonkejwe n'ifumbire. Ubu indimo zirayagayaga aho vyatewe, rero tukaba tubikesha umugambi warakoze cyane kutuba hafi, tugasaba kandi ko wobandanye tuba hafi kugira ngo aya makoperative abandanye azamuka neza. Ego tugatumirira kandi ko n'abataraja muri koperative ko bogerageza bakiyunga hanyuma bakabitumenyesha, tukabafasha kurondera impapuro zibagenga kugira ngo twese tudugire rimwe ku mugambi w'iterambere. N'abenegihugu bo mu ntara ya Rumonge baratahuye akamaro ko kuja mu mashirahamwe aho bashimikira kubijanye no kugwiza umwimbu hamwe n'inyigisho baroswa vyoroshe. Murabona ko leta yagize umugambi mwiza gufasha umwenegihugu kugira ngo intabire itworohere ku giciro kibayabaye. Twebwe turima igiterwa c'ibigori nkuko mubibona. Iyi mirima ishirahamwe turime kijambere ifise ihegitare 10 ngaha aye muri iki kigo. Igihe twatangura gukorera ngaha haratanguye hakarima umuntu umwe bakamuha muri iki kigo akarima, mugabo duca tubona umwimbu ntugenda neza, umuntu umwe ni nyamwigendako, duca dufata imigambi yo kugira amashirahamwe. Rero aya mashirahamwe aho dutanguriye dukorera mu mashirahamwe, leta nayo igafata mu mugongo mu bintu vy'ifumbire, nico gituma mubona imirima ari myiza cyane. Kare nta mirima myiza cyane yaboneka nk'uko. Akarusho kariho kanini cyane kuko umuntu naho yari hegitare ari umwe kare nta mwimbu w'ibiro nk'amajana 8 yashobora kuronka canke amajana 7, ariko ubu kuva aho turimiye hamwe tugashira ingufu hamwe turashobora kuronka hegitari kavamwo itoni nka 2, hagati itoni 2 na 3. Twe ubwa mbere hoho ikintu novuga nakarusho abanyagihugu duha ubuzi ngaha aye bakadufasha mu ndimo. Uburusho baronse nabo mu mirima yabo baratanguye kwiga kurima nk'ibi, uretse yuko nabo benshi batararijukira kuja mu makoperative, mugabo uravye imirima yabo usanga irimye kijambere ngizi ndimo zacu. Ako nakarusho ka mbere twamariye abantu. Akandi karusho, abantu benshi bararabiye ngaha aye ingene iterambere ry'amashirahamwe rimeze. Ubu bariko bagira amashirahamwe ozaranturu yaha ahanyene harimo abafise amashirahamwe nabo nyene birata bati hari ahantu twarahakuye ubumenyi. Ishirahamwe ryacu ryifashe neza kuko twarikoze kijambere. Leta yaradufashe mu mugongo, iraduha ifumbire ihagije. Abatari bazi ingene boyikoresha twaragiye turafata seminari nkenke inyigisho, hanyuma turaza ngaho turazikurikiza, turatera, turaronka akarusho kadushimishije kuva mu myaka 2 ishize. Inyigisho zabaye izo gutera ku gipimo, zabaye
zo gushyira uburyo bwo gushyiramo nyamfumbire, zabaye inyigisho uburyo bwo gukurikirana kubagara gushyiramo izindi fumbire zo kugira neza, byaciye bituma umwimbu uca umera neza. Twaritanguye turi abantu 35 60 mugabo aho twagira inama turi 35 twararondeye abantu badufata mu mugongo kuva hanze. Ibikorwa dukora ni vya kijambere, ni vyo kugwiza imbuto, turarima tukimbura tugatwara mu kigo. Imbuto rero abarimyi bo hirya no hino bakaca baza kugongora mu kigo bakabereka imbuto zirobanuye, tukaba turonse amafaranga nabo bakaca bimura kuza gutera iwabo. Muri rusangi umwimbu si mubi, muri rusangi umwimbu ni mwiza kuko dufise hegitari 5 ngaha, turashobora kwimbura toni 9-10 z'ibigori, toni 8-11 z'ibiharage mu mpesha. Urumva ko umwimbu atari mubi. Icambere cyo nakuye mu ishirahamwe ciratiro, ndafungura neza, ndafise inzu nziza, hanyuma nongera ndahakura ubumenyi bwo ntarinzi bisoboka naho noronka ahandi hiwanje noshobora kwikorera nk'ibi byo turi gukorera muri risirahamwe. Ubuyobozi bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Rumonge buravuga akamaro ko gushira amatongo hamwe n'urugero rugezwe ko, aho buvuga ko bifasha na cyane mu bijanye n'inyigisho hamwe no gukorera rimwe ibikorwa bijanye n'indimiro. Uwo mugambi gushira amatongo hamwe ni umugambi mwiza cyane, umugambi mwiza cyane kuko hariho aho watanguye kera. Je kuva ndawuzi guhera imbere mu 2008 muri Gitega ahantu bita Imumuri. Naragishoboye gushikayo ndabona abandi ngene bawukora hari kera, ubu rero ushitsino n'amahoro. Uwo mugambi utumiki nuko uwo mugambi kugira ubeho hategerezwa kuboneka abo bantu bavyiyumvamo, kuko mu bintu byose hama hari abantu bimboneza. Abantu bimboneza rero bashoboye kuja hamwe. Iyo muvuze kuja hamwe benshi bazenga no guteranya imivo canke uburimbi. Oya, je turakoshobora kuba duhereranye imitongo iwanje n'imitongo iwiwe, mugabo tukaba dufise ubudukwirikirana. Kesho usanga ari abo ku rwego rw'intara mu burimyi n'ubworozi bakurikirana abo bantu. Muri ico gihe bifasha iki? Bifasha kuronka imbuto, kuko na leta ikibita ikabona yuko n'umwimbu, leta ikabona umwimbu twashoboye gushikako ukungana. Hari kibuze tudashobora kuronka, leta ikakibafashamo. Rero no kuvuga ko uwo mugambi ko ndawuzi ni umugambi mwiza utuma dushobora kumenya umwimbu leta ifise mu gihugu, tugashobora kuwukontorora. Ariko iyo umuntu arimye ari umwe ntushobora kumenya ivyo yimbuye n'ivyo yagize. Ariko mwaronsa bikurikirana guhera mu ntango, bakabafasha gutegura indimiro rimwe, bakabafasha kuzikingira, bakabafasha kuronka imbuto, kumenya kuzitera n'iyici bishuri. Kandi none rero twebwe muri no ntara biriko biraza kuko hari ikintu yo gitanguye kigenda bukebuke kigateba kigashika aho kigeze. Twebwe rero gushika ubu no mugambi uri kogwa, kuko tegereza guhera kuri bajya abantu bavyumva gusumba abandi bakadugirako. Abantu batarumva uwo mugambi je kubatera akamo bwa mbere ukabonera aho uri kuri tere. Kamo kambere ndabatera nuko baraba hirya no hino, umwe wese ahaherereye akabona impinduka iri hirya y'urugiwe n'impinduka iri imbere n'inyuma, akabona yuko urya muntu yateye imbere hari hakanta musumbije. Iyo umuntu rero yamaze gutera imbere akamenya gutera ku murongo, ni nk'abantu nohera ko nk'abantu begereye kino kigo ca Buzimba. Ni hakarone shobe gutanga kino kigo, murabona ihegitare zihari z'ibigori, murabona ko vyose biri ku murongo, murabona ukuntu bimeze. Umuntu rero yoba hegereye n'abari mu ntara hirya no hino begereye amashuri navuga twagira mu makomine ateye ku murongo bimeze kunyene, tukaba twifuza ko abo bantu bwa mbere na mbere botangura kwigira kuri bene wabo muri izo mpande. Hanyuma tugaca twifuza ko abo bantu duhinduka mu mutwe, kuko tudahindutse mu mutwe nta kintu kimwe dushobora gukora. Twifuza rero ko je ku rwego rw'intara nico no shobora guterera nsaba abari mu misozi hirya no hino
ko boguma mu matongo yabo aho bari mugabo bakamenyera ko dutera imbuto imwe isa irobanuye tugafumbira ku gihe kimwe ibikorwa byose bijanye n'indimiro tukabikorera rimwe tumaze kubikorera rimwe rero hazogira ikintu kitari gito gihinduka mu gihugu dushobore kumenya neza umwimbu igihugu kironka kugiterwa icari cyo cyose. Muri kino kiganiro rero twumvise ko umugambi wo kugwiza umwimbu mu gihugu cyacu wasizeho na leta y'u Burundi ari umugambi mwiza akaba ari muri iyo ntumbero ihamagarira abene gihugu bose gukura amaboko mu mpuzu bakarima kijambere bongera batera imbuto zirobanuye kugira ngo umunwa wose uronke ico ufungura umufuko wose uronke amafaranga wujamwo.